Beba nebike kuthashitse isana ngo tugeye narakubera ngo rutwimana kiretse intonga mwene iki nikana kushuru aya masaha naniso narakubera naruvaro bamurukanye wasoko muri kiwacu ubwo ntwasubirika mukobwa unga habanye ikibikira zacenda zijoro barazi ko tutazineza abavyeyi boce banakwica none umuhungu namushize mw'idini atanguye gusinzira kubera yakoze ku noti imboze sende uriko uratucererwa kwidira umuvyeyi dukorera uramuzi sage izi saa cenda za burita One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Abavyeyi baradutegereje. Abavyeyi baradutegereje. 1, 2, 3. Tugende. Saya ageze. 1, 2, 3, 4. Marakumva over. Doris. Akagutera muhosha. Doris saa cenda zirenze dirira bipfuye. wahana tukaja wahana tugiye kwega ni ngumu kwifuna cyane Mushinga urabona ko muhasa ntubona ko muhasa wari uri mu biki wewe nukuri mbabariye umwana wanje wari umujyanye hehe bijya byari ibisuma bijya kutwiba bireka bitari ibisuma bijya byari ibishatani oya se shetani je nabibonye birafite amaguru yose byari bijya kutwiba ahubwo kandi gahunda nahinda gatubaye kugira ngo dufashanye kugira ngo tubirwanye tubyirukane God of Jesus. Rega, Uyu muntu kumenya namude. turiye. munyege Ngira twandika. Umuvyeyi aratwica. Twandika. Baratwica. Bandi babiri. Umuvyeyi Reka twandika. Twandika gato. arakwendeka. Inda. Sende blashara. Kabukore tankashaba. Se bola. Uone watu wanaanza kutwica. Je nunye. Wajende. Jende. Beba nebike kuthashitse isana ngo tugeye narakubera ngo rutwimana kiretse intonga mwene iki nikana kushuru aya masaha naniso narakubera naruvaro bamurukanye wasoko muri kiwacu ubwo ntwasubirika mukobwa birukanye kandi tuba dufise ikibazo so urabona ko atari hari ahashikiye wimbe wigara
sindimo. Mama nanje na mama sindusubira kw'ishuri ntimoshije imishati. None ushaka ngirebe. So wanyu azinduka bwenge. Byaba n'ubu ntaraza. Nimurindire basaza tumubwire ibibazo dufise. Turabe ko hari icyo yodufasha. None mama tuzokora tugiye ibyo mu minsi yose. Ntakubwira none tugire. Kashare. Ihangane. Mama nanje mesongira. Nzoba kugutira umuravumba. Gora ni ntacyo bizoba. Tuzoga amafuta mashyamba. Kabanere. None tugire. Kandi ubwo buzima turimo. Ariko sisi nakwihangana. Wosawa. Ibyananiye. Iyo ndumva uko bwatashe hataragera n'ibiki. Reka kuko banyirukanye ku ishuri. Bakwirukanye kubera gabushira soto. Oya mama y'ishuri. Gabushira soto ndakukanitse. Bambeshe. Wesha bitoze we nawe. Yatashe hageze. Gusa abantu bamwe sindusubira. Watashe hageze. Nema niwe yatashe hataragera. Ko buheje ibijumba hatarasha ikubera ibijumba bigahiye. Reka basanze ntarashira. Umviriza mugikora Genda uramfatisha ibyanema ndaje. Genda uramfatisha mwana. Ariko umushinga hajya bwabuze icyo bwicarira kujya gusa. reka n'ukuri niho bari bagishira. Reka kunkangatira abana. kandi we wakora ndakura urumva amasaha yose mwicaye mwari mumaze guhwata ikijumbo kimwe. Urumva uhwata bushira mu kanwa bushira mu Nawe gira icyo ukoze rero bashitse. muranduhisha. None ntibamwirukane. Utagize icyo ukoze bakibwebwe bazozindukira hano. Itegure gushingira. None wose nagutunze atize. None urakenyeye n'umukobwa wawe ntiyiye. Umviriza amafaranga naguhaye kugira ubarire ku ishuri wasize. Namuguriyemo uniform yari kugenda atamba. Hama yasigaye nayo wayasize. Uniforme zikugwanga. None twari kuguma kuri ibijumbo gamushinga twarahinduye. Ibijumbo nibyo nakubwiye. Hari umunsi mu bisiye. Oya niyo mpamvu tuherabiye. Wibaza ngo niki? Namangati. Namanga. Erega ibintu biraza nabi. Uzoza ibijumbo. Naraturaye turamangati simo kuraruzi. Mangati umuntu ayatura kubera hanze. Nicyo gituma hari ikibazo cy'inzoka. Ugiye kubavugutire Ubundi nibyo nzokora. None nokwemera ko abana banje bishwa n'amangati. Reka sishaka kuvuga. Aya mafaranga wayabonye ni 1,500. Ugende ubasubire undi muturi wo kumugoroba. Kandi ndasubiye wa mugore. Jya umaze imisubirageze. Ayo mafaranga ukayagira nabi no kwimana. Bituteka ngo bishe. Hanyuma abo bana bakaburira ibijumba. Hama nanjye ntasero. Ugenda ucira kijya gisahi. Hajya munsi y'urugo. Kijya gitoke gihari cyeze neza. Ugiteke, ugateke neza, nta kumushinga nabi. Hanyuma imihanyiriko ndayizi narayiharuye nizina kibanda kora ukuyemo n'umuhanyi nk'uwo ndakupfura kukugura. ariko kamushinga urabigira hehe n'aba bana? Ubwiza ubana uragiteka gitunganye neza
hama ukijane mu cyumba ndakirirayo mu cyumba hama nabo barire mu gikoni agomba mushinga enda tuje inama dusenga imana dukuremo aka gasuzuguro ka satani nubona ko ari satani none satani kituma tamuzi ngoma murara ashwe jewe ngiye kwisengera imana nta handi rizova atari ku mavi kandi ndagiye mu bandi bakora ashwe jesi ngo kwishinga we avuga mana aka gasuzuguro ka satani nzoga kugwamo nande atari we karolito abakora niko mwabaye ndabona agatenge sinshishira ko ngo kamfate urakwiye kungarukira urakwiye kuntabara kuko nta handi atari kuri wewe reka ndabeshire ko nta kundi nabanje bagiye kwicwa gati karabaye we mana ntabara ndakwinginze Yesu ashimwe cyane. Ora rero nkundira abantu bashyize ku musaraba mu byo babohokamo no kubesha kurimo hari hasigaye umunota umwe rero nk'uko twabivuganye dufise gahunda yo kuja kuramutsa mwene data asezerana hama je tubandanya na gahunda zacu ahubwo tunyaruka tujya kumuraba umwami Yesu akwihezagire amen yego abonga safi ngatimenye bikanze ndamnege Yesu ashimwe ahimbaza Mana ni nziza nta kindi cyane kituzanye tuje kubaraba murakoze hari ibo twicara aho hanze niho mbona hasa neza yego hariho ama rero urazi ko dufite ibikorwa byinshi icyari kituzanye twe na bizimo kwari kugira ngo tuyage urazi duheruka tuvugana ufise imitwaro myinshi cyane ariko ndaraba ukwene utagase ndabona ko Yesu yihesheje icyubahiro dushingira intahe mwana wa mama bimeze gute agashambara karahisha mwana wa mama aho ubona ni Imana ibarungitse amasengesho yanjye Imana niyo ibarungitse aha ntubone ngo ku mubiri isa gutya oya ku mutima harabotse uraharandiye shahu abana banje baragowe umukobwa wanje yarahevye ishure reka satani niko yamye ntabwo yigera yorohereza n'akarato sigigira uwakuriye none ninde ni satani eka bisa navyo oya tubwira ufoboye mwene da ntabyo imigani y'abakecuru bimeze gute ni wa wundi Imana yari yaramuhezagije none umuhezagire yawuhinduye umuvumo mutamba ndorere uwo uwo nyene basi kugira dufashanye gusenga bimeze gute ishwisha uwo kubera ingene yahindutse sinokubarira atwiritsa ku ngima kandi azinduka agenda amafaranga ntayabuze mugabo irasiyo ntandenze icatanu kandi akambwira ati indwi yose ni icatanu cy'amarundi amarundi mukama Yesu umviriza mwana wa mama ijambo ry'Imana riravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo aravumwe ukura ibyizigiro ku Mana akizigira abantu erega n'umuntu hanga amaso Yesu hama kandi numva mishimye mweho muracaronka nubwo mubegesha kumwe je nakubeshe nanje urazi yuko mu mitwaro yari ndemereye harimo umutwaro wo kutagira akazi raba n'aka gasandare niko nsigaranye karamyotse ibara ryapfuye nsigaye nja kuvuga ubutumwa nkabona ko bwabashitse mu mitima nyine bukabinjira mugo bakaca barabisandare nkaca maramara burya jewe imitwaro nari nasengeye hariho iyo nabona ko gushika ku kwa gatatu
Imana izoba yarayishuye. Iyindi mu kwa gatanu nari nzi ko Imana izoba yarayishuye, ariko ndagenda kubwirwa gushika no munsi iracyari kwa kundi ngo we nka nyina wa Bituru. Ariko ibyizigiro mfise ni bimwe, nubwo biruko Yesu arankunda kandi afitiye umugambi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abibutse Uhoraho ntimugacereze gushika Uhoraho i Yerusalemu ishimikiwe. Kuri ibyo rero bifatikanye gusenga, twizigire Imana n'inyuma ya zero irakora. Ariko bizi nko umuntu atagasingira we ari icyo aturushije we bimeze mwene data. Ayo basishasha bene data aha mubona ntaco ndabajyana n'ubuntu bw'Imana gusa. Burya nari mfise akajambo nari nje kubabwira. Umwami Yesu ari hafi kuza. Twaba dutomboje Nazinza ndanyishe majini ariko nimwamize azobaha ibirushirije. Ndibaza maze iminsi mwumva mu bihugu byo hanze intambara zabaye ndasi. Reka muze twizere umwami Yesu azasange tukimurindiriye tukimwizera. uvuze neza uti twizere umwami Yesu atwishyuye umuhero utaraza. Amen, haleluya. Amen. Hama naho niwaza tutarishurwa umva azoca aduhanagurira amarira yose. Uwo mugambi niwo. Reka dukomeze twizere Imana. Muhungu Sendeki, cyenda maze kubibona neza umuhungu. Ubugari bagudumba mu munyu. N'abantu twe twari gutera imbere gute tutamenye nyina mutama atanga amafaranga mu kanya gato. Shingorane biga bisaba ko nabo tubakunda zina kubari kankagabo kanuze Doris bamugenzi wacu Dore umunsi none Kamwe twagurira urwagwe cyo bundi hari aho mujyanye ngabo akinjira muri game banza unkorera. Wewe mpani urateka none umva uraciye ubwenge. akiri kanje kumara Kaya kagabo ndamaze kubona neza yuko bajya abana bako bariko baragwara kwashi n'ujya mukobwa atari kariga neza. Bigaragara neza yuko ubukene bubamenye na kandi kajya gahungu urabona ko gafite inyaminuze kajya kagufi ujya remera kajya ababyeyi ugatora biruka kabana yego kabaye kabisa. Amahoro Nino murahasi hazi bira uko nawe urahashi ibirenge byanyu y'ababijana inkuru nziza yoshitse kure. ushatse kumbwira ko irimo ari kurabwira babagabo hari ibyo kurabwira Inkuru y'ubwami iraganje mon frère. ari nza Yesu wari kuravuga n'ibyo kurabwira Yes. urakomeye Yes. Yes. ibintu birazira iyo mukara ingari ingari singi umupfari twenga muhungu maze iminsi ndabiraba neza nikazowe ntubona ko wewe waheze naho uvuga ngo nikazowe. Zina rya Yesu. Hari abantu bakubona iyi nda bakibaza ngo muri leta zunze ubumwe za Amerika. ukasha yuzuye amaganya kudusobanurira nga mukeneye nde muronderane Nga iyi nda yuzemo za ntambara zo muri Kongo. nk'abagabo haza amaganya nk'abagabo rero n'amaganya n'uzesha kamadores None si hano. dore siwe niyi Abagabo baramenyana nabo bamuhaye agatumbuka tuzobaho bizobageza. Umugabo yatereka duvaye mu isoko yo mu Rushengero. Nenda birateye n'imiga. abo Oya igihe bya Yesu. Dores iri gutega Dores Zati. Urakomeye. Amahoro. Mahoro kweli. No mu muhogo ni sawa. Oya. Izuba ataruka se. Wewe huru murachama mana mote sino waranzi. Je mu gutanga
ibintu Wewe twakuziyeho umuntu. Reka tugende. Yewe reka tugende twirane. Sigara bahera. Ndabagije hajya ndagarutse. Barabahera. Singa umugore wa gashasi kigawa nta n'uruga twugururira. Ndagarutse. urarabunyaruke mukazuhira urambona nabibabwira mu kibanza ngo ni migano raba kumbe nakamara je karafutse umuntu wa nukuri umviriza rero aha tudasinze ibara rirakomeye ibyo bigakubone bibiri n'inaricima hamwe na mbego nisendekeye baragisigurije ngo bafise umugambi yuko abantu bose baronka amahera bitagoranye batanze ibimazi nka satani aho ibara riragoye ikintu cyo nyine cyo gukora reka dusenge kugira ngo imigabo yose ya satani tuyihindure ubusa mu izina rero ko tunyarutse tudasenze uzoba umbwire oyi ko tugira vuba reka dusenge ibisigaye ukuri kuzama kunesha ikinyoma mu izina rya Yesu izina rya Yesu biko byawe Yesu twumve humura ntacyo azoshika ziratonoma ariko ziragize iki ziritse muzogaruke kuraba uko meze murabona aho munsize Jene narakubwiye mugabo ko nzoguhindurira ubuzima muri zero segonde. Amafaranga nta kintu adakora. Inzoga za burayi nazo mu buryo bumenga barahinduye utotwe mugabo. Takamamaza. Asha nawe uri muri uturutu. Umengo nyoinjabuka Zambunyoni zose. zaburyo. Zaburyo ati mu minsi tuzokutirenge zinya. Ego muhoko ndawufise. None wewe uhagaze n'abagabo natwebwe nshobora. Ariko meze Wandeka bashaka. Eh? Bo mutangaza. Twararonde. Usigaye mwambara neza. Chimamanda mutazije ngaro. Ego we nanga. Ndabona n'inzobe yaraje. Rero kuvuga yuko ubu ushatse no gukubita akakuriza mu buhinga ko bimeze. Ego ndabona Intaya wereke. Uritegura. Urakeneye gufasha cyane gutaha. umpaye no. Urakeneye ubufasha bwageze kuraba nko kubwira uvuye neza. Nko gutera amaraso y'inka. Era Mugabo ari ubundi buryo. iyo twakwisha kugira guca ku ruhande mubariye. Wewe nabona yuko uri kuruma cyane. Amaraso y'ingurube. Kugira unabyibuha. Habisa. Ariko hari ubundi buryo. Kandi bworoshe. Kandi bworoshe. Aho utembera ni mu bice utembera muri yo. Nyarutse nyarutse. Vuga ko biri mu neza. Umubisha reka ntudukinishe tugize ku. Wenesha. Ni mombe nitwe ntangora. Mubari kubwira. Urabona mugabo ndakubwiye. Urabona yuko umuryango wawe umugori yuwo bariko barahawe ibijumba nuno munsi byari ibijumba ntiwumva yuko mwebwe musa n'abantu bashobora kugusinzira Uri mukumara. mubayeho nabi Wiki supura bose. Nakubwire rero iyo twakwiye. muhema nabi kabisa Mubwire shaka. umbwira ndakubwire twebwe turaca hirya no hino ufise abana babiri itarimo agahungu kamwe Kagufi. n'imvura igwita gashikiye Bije nyana ntakizibagira. none ko byinshi Reka shaho uraho wamanga inzoka ziri mu kumira. Gahita ibijumbu gashikira ku kabiri na karate. Kiba. Nereke nta kweli. Reke gushaka. Kajya ka. Hamuronka amahera biroroshe. Rero agakobwa twakundana kandi hagati kera n'aka. Kera ugica cyo mukristo uracakubona mama byara yaramuheje. n'imyaka yaramaze ariyo kuguma ku isi twari dukeneye amafaranga None ubona ko bavyibo. Nabo barabutana. none hari uwo ubona We nawe. wari uzi yuko iyi mitaga atari iy'ubusa Hera. umviriza uhereje ukagwa gutembera miliyoni 10 Miliyoni 10. kajya gahungu urabona kajya gahungu Wewe tubwire ko ni kugatanga nta kintu. kajya gahungu n'ubundi urabona kajya
n'ibyo onya ujya mugabo aza kubabwira bakababwira utu ngo Yesu wagiraze kajya naho Yesu yoza ntikomubona nubona ni hano kuvewe ndatorere ejo mupite miliyoni 10 hirya y'ejo mupite kuri konti muri yari ha dore uritegura jewe mugabo utagahungu kamfasha kwishima nti oya reka ko none wewe umuntu yagufasha gukubura guteka kuragira intebe gatumba none wowe usanga mire kuzo bwitunzi me urumva iciza cako karabanutse hanyuma ikindi naco none yo banguka agashikira imodoka nzo butunzi ababuze gusumba vangwa ugira ugure niko gahora kanzanira ibisosi by'inguvu c'abantu kandi abantu jo biri hose kakabiza dore tugize kuri nyingu birimo cyangwa utabirimo tubireke twiriko turakoroga tugeze kuri oya jewe kamaze bisi kanakora gira rero kuri tayari habana kubwira ikenewe hama ejo mu gatondo bambe ejo sasa hiyo zoko muraza mu gatondo undi tayari kabisa mbiriza rero ibintu bitanzwe kuri no kuvuga wewe uje mu gatondo uzinduke uhigira ndakudondaguriye zomeze neza ntuzobwire mu nabyo wumvise sanga zo mu gatondo tutanga kubiga mu gatondo tubikinira mu ijoro icambe zogenda uhigurwana rw'ingurube gukora kw'ingurube kuravyo gukora kw'ingurube nzorukura kuri kagurube narahoze irakuraba aho naho inzovu n'ijembe ry'inzovu icanyuma ugoje ugenda inuze igisaka igisaka aricyo yibaye arakuze cyane ito zibiza amata y'imbuki wapi ndafise nzoya mu nta kibazo zogufasha ego iri igisaka ndetse aho nzorikura ukuranyumva neza hanyuma ikindi kizokurikira uguca dutora akajya gahura ukajyana hanyuma amahera bashaka kubaraguriye nawe urabyumva abirebeye batoza yambaye barimubwiye reka tuba tugiye kuraba ababyeyi bakoresha nta kazi ngo uko ashaka turabizi twe dusuku tumera twambaye mugabo uyu arambaye uko ashaka nta kibazo mugabo isahani yayo niye nta gucere iri gisake embe kizo kugora kw'ingurube ukazobibura uze rero turaturondera reka tugenda hakiri kare ntabwo wenda twirukanye rero mugabo rero banza mu mpera avansi ntabwo atavuga naho ufise amatanga usabye kanakura umusego w'umwe akamiriyo kuratera zodora twibuka nawe ni waro mu icyo gihugu cy'idolari mugabo gusa ija jaje isahani yayo kunye zazitandatu z'ijoro ndaya mu maraso mu muceri sawa nabe kwidoro abantu tuje mu nzu banareba ari ubu turasubiye maze kureka imana kwiyongera ndetse bamwe bazarondera itunga mu nzira zitabereye nk'uko namwe mubizi mubibona bamwe banahemuke abandi bihemukire ndetse n'abagena babo ngo bashaka itunga ridatete ariko itunga ridatunganye ariko reka ndababwira ukuri byinshi biri mu guhagarika umutima birutwa na bike biri mu gushima imana kandi ibikorwa byacu byose bizopimwa imbere y'umucamanza agaca izangondagonda hazimwe wese aronka impera imubereye inshuti mugenzi shengero ry'imana rekana n'ibibi fatana n'ibyiza kandi mu gihe gikwiye uzobona kugira neza kw'imana kandi n'ukuri umugisha w'imana niwo wonyine utungisha kandi ntibigire uvangwa n'umubabaro komeza ukore komeza wizere yesu gusa na kare ngo umugororotsi w'uhoraho azobeshaho no kwizera ibisigaye ni ikibazo cy'umwanya gusa ni ikibazo cy'izayimana yesu abanezagire ngahabanye ikibitiri saa cyenda z'ijoro barazi ko tutazineza ababyeyi buke banatwica none umuhungu namushyize mu idiri atangiye gusinzira kubera yakoze ku noti imboze sende uri kuri atucererwa ku idiri umubyeyi dukore bamuzi sage izi saa cyenda za buri taba nagize ngo yamatena ayazana cyose urabizi
1 2 3 4 tugende 1 2 3 4 turakagahungu abavyeyi baradutegereje yewe dore abavyeyi baradutegereje 1 2 3 tugende isaha yageze sawa 1 2 3 4 mwana twumva over dore ikagutera guhosha dore saa cyenda zirenze dirira bipfuye utumire kaza wahana wahana tukaja aha tubwiye kwega ni ngumu kwitsina cyane cyane mushinga urabona ko duhasa ntubona ko duhasa wari uri mu biki wewe nukuri mbabariye umwana wanje wari umujyanye hehe bijya byari bisuma bijya kutwiba bireka byo bitarabiye ibisuma bijya byari bishatani oya se shetani je nabibonye birafite amaguru yose byari bijya kutwiba ahubwo kandi gahunda nahinda gatubaye kugira ngo dufashanye kugira ngo tubigwanye tubyirukane ndagahanwa n'imana byari bishatani imana yanje yabihishuriye ndakubwira ko jense gukampariza mushingana ubu hano ubyiboneye reka wa mugore wovuga bukebuke uriko urabyihamagare icara dusenge nyarusi icara dusenge bona tugahatswe abagore izera umwami yesu wa mugabo madamu reka ndakubwire nukuri mbabarire cane mu bisanzwe urabona tumazemo iminsi turi mu bukene nari narose rero abo ushobora kumbwira ukuntu nshobora kwiyungunganya kugira ngo tuve kuri birya bijumbo tumazemo iminsi ariko rero numva wombabarira cane ndakubabariye icara ariko dusenga imana bikanyaruka sanga abana muzikira wanje bayimanzi what in the name of Jesus uyu muntu kumenya aramumenye Ngira tumvikana umuvyeyi aratwica tumvikana baratwica bandi babizi umuvyeyi reka tumvikane gatoya arakwemeka Intana sente blashara kabukore tankashapa se bola uone watu wanaweza kutwica je nunye wajende jende Yesu arabakunda egera hano tumvikane aratwica Jesus ni watu Yesu bahano hano nimunyumvirize Imana iravuga ngo kuko Imana akunze abari mu isi nibwo bayukire kugira ngo mwizera ubi ariko abwo bugingo budashira byose wokwizera atari Yesu mu muriro udashira Yesu aguha ubugingo budashira muriko muravuga ngo arabica ubura kubagira Yesu ari mu ruhande rwayo kwizera uwo Yesu akabagwanirira abakize n'uwo muntu muvuga ko yo Yesu ubu Yesu nyene muhakana nanje nize yarangiza niwe n'ubugingo murashobora mukamwizera hama areka kuwe n'uwambere atubwira ngo tumwizere abavyeyi baza kutwica ushaka no bazotwica ya naco babagira ariko barabica nyene ariko nimwizera Yesu ntaco muba jewe ndemeye umviriza rero reka dukoreshe je nari ngiye gusenga reka ngende ndabajana Imana pasiteri adufashe kandi nimwizera Yesu ndabamenyesha
ibya satani arasubira hama murongo ubugingo budashira ariko ntidupfe oya nimupfa ariko mutizeye yesu Jesse nenda nimuze tugeze ntaco tuba uyu Yesu barakora n'ubundi mwarapfuye icyo mukeneye n'ubuzima tugende humura wana humura washoboye kubyuka ugasanga uri muzima reka tunagushimire wowe washoboye gutumbereza urushinge rwawe ku 99 n'ibice 12 atarahandi ari kuri radiyo yanyu mukunda ariyo radiyo Kirezi. Reka rero dushobore kubandanya n'amakuru ariko aravugwa hirya no hakuno. Umugabo yari asanzwe azwi ku izina rya Nikazohera benshi bamenye mu murimo wo gukorera Imana ahejeje kwizigwa n'igihugu aho bashoboye kumuha amabanga yo kurongora Minisiteri y'Uburimyi n'Ubworozi ku rwego rw'igihugu. Abanyagihugu bakaba bafite ibyizigiro byinshi yuko uyu mugabo agiye kubazanira impinduka cyane cyane yuko asanzwe yari yaraminuje n'ibyo bikorwa by'uburimyi n'ubworozi. Ikindi naco nuko bamufitiye ibyizigiro cyane cyane yuko yari asanzwe ari umugabo yubaha Imana cyane cyane ko bavuga yuko atabakorera Imana w'amaramare. Rero reka dushobore kubandanya n'andi makuru ariko aravugwa hirya no hakuno mu gihugu cacu ciza. amakuru agiye kuvuga wayumvise neza we Shanje na yumvise kwirirwa undi nta imana itokura umuntu. sha ujya mugabo yafashe kumenya Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe aturokora urupfu rwa shetani Oya kuya. none ubwiriza ubu naho igihugu kiramwizeye abaye minisitiri ni minisiteri ni minisitiri uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'igihugu Uvuga ko twenda ngo Yesu ari y'ukuri ahubwo ubu naharonse akazi katazohera. Ega ni nkikazohera nyine. mu muntu wari ubuzima twari tubaye abantu babona dutwenga ngo dufise inoti ntumenye yuko wiga bya etaje warara munsi y'igiti kivo Rero bazaje ko misozi yo gutinya inyama ngo ndazigenda banza kurya kamanyu kabisi. Ko nari mbaye. ibyo byari bitombo ibyo byari bito Twende kuraba nzeze. Dore wabwira kugira amakuru. Ego. yego Yesu agira neza Wote hoda boga. Mahoro. Akome. Dore. Yesu ashimwe karibu Akome. ashira Isi byinshi. asha kuva nabaho ku isi ni irya mbere maze numva mfise amahoro mu mutima oya kagira inkuru rero byagenze gusha jewe ndabona zirya etaje naho zabomotse zose n'aya magazini gasha burya naraharuye ubuzima nari mbaye wamuntu burya urazi ko muhira nasuma inyama jewe umugore agaca ateka ubureta nkanywa amazi yayo erega aho kari karabaye ariko uno munsi kiba ikijumbu tukakirya kandi tuba twishimye none hari inkuru nshasha nayo muri Yesu uyu mugabo arakomeye cyane bagire ko muri ntamukiriye muri ubu. None jewe urazi yuko ubuzima bwari bubi. Jewe urabizi yuko ubunye wa wundi wumva wo byatu umuguma wumva umwibaraba. Ni jewe nje nibyo nikore. Yama yari yose yarahetse. Wa mugabo yari ibintu byiwe. Mugabo rero nanje ubu ndafise amahoro. Mugabo rero hari ibindi bintu bigiye kumubunye. Yamutigeze mu birenze bamenye ibyabaye kuri Nikazohera. oya Amakuru mufise. Ubu ni umushikiranganje uri n'ubworozi rwego rw'igihugu. Ubugishije ko yatwa benshi. abantu rikuru Ko nyine nuko byagiye. Imana ibiribirira kurahira. Dukubiswe n'inkuba. Aha ntitukironka n'icyo tuvuga. ubu mu biro kwa perezida mu kwinjira niho bamubaza izina Yamana mwakurikira. Niko bimeze kweli. babwire natwe babwire Nawe warosaka. abone abakenya muri akasabwebwe mubona eh ntikava ku busa aho murazi ibihe nari mazemwo ngene vyari vyifashe ahubwo shuti unatuma bari twari guhemukiye iyi nkuru rero itarakoze amaguru hasi ka gakobwa kanje ka gakobwa keza neza kamwe kanera kajya gaheruka gukora exeta
aca akaronka umugabo wita ku y'Uburundi. Ko muncira None je numva nyine narose umugabo byaba bireba. yaheruka kuronka bourse kagiye hanze bukari muri Canada kwa yewe Dore yakora uratunga mu diaspora neza kwe diaspora nukuri ubu nyine hari n'ibyo dufungura bivuye kuriko aza karatusugumira nyene Wamarundi muyavanga n'amadiaspora. niyo style niyo nico gituma mubona nyene ibintu byahindutse ayo magambo Nakubwira turi urugo rusigaye rwiyubasha ukampari. ego kurema Masoro y'inza harusha. ubyabijumbu agaceri gusa ku nyama Ese agira neza. Agira neza. genda mubwitse mwumvige neza basore muraramwegere Agaceri burya nari maze iminsi ntanakajya bahashikira. kayabakundazi ko mukafise None. Umukozi yaje mu ijuru. Umukozi aguteka na Yesu. Uyu mubonye. Harimo inyama. Karibu karibu. Karibu karibu. Wamubonye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turabubaha. Karibu. Nta kibazo. Karibu karibu. karibu cyane umukozi w'Imana impore rero Ego. nenga muvuye kure Turashima Imana mu mpande zose. Mu mutima n'ibindi. yego Ya. Ewe twaje mu bene data banze uhagarike kamera. Yesu ashimwe. Amen. Murantunga. Yesu nyene ni wahindura ibihe. Jambo ry'Imana riravuga ngo ukurira ngo kubararira umugororotsi bukeye undo zikavuga amashimwe shikoma. Kandi maratubabarira abapolisi tubasize aho hanze n'abasirikare kugira ngo dushobore kuyaga twisanzuye. Ego rero nta mwanya mfise kuko dufise inama ya Sebarundi iza kuba saa sita. Et maintenant nous sommes reka dukoresha akanya gato rero naho Imana yagiriye ubuntu ngira mwaravyumvise ibyabaye Yerusalemu. Muri igihugu cyose kirayiye. Yes. N'umwana w'uruyo yagenda araririmba ikazohera. When Jesus says yes, nobody can say no. Yeah? Niyo mpamvu rero mu majambo make Imana yarangiriye ubuntu ni mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ikidodo ndagifise, ariko ivyo naho biri uko ndabikesha Yesu. Nico gituma abo twasangiye umutwaro nipfuza ko uno munsi dusangira ishimwe. Ariko imbere yuko mvuga naje mu rugo rufise beneko kandi mbona vraiment akarato what journey yo Jesus. Rero nashaka imbere yuko ngira ico nshikirije namwe musangize igashimwe sanze munezerewe. Nabonye n'agaceri kera twaratunza dusanga akajumbu umva Yesu yarahinduye ibihe
rero mu majambo magufi ndashaka nange manze musangize iryo shimwe hama nanjye ndabapfundururira agaseke n'abategereje. Yes, come on. Amen, amen. Ariko n'abaciriyemo abantu babatera ubwoba kubera nyine amabanga y'igihugu. Ubu n'umumenyeshamakuru agendanira aho ngiye hose. Ubu nawe n'umusekiritere agenda arandika ibiba bikenewe. Amashyi menshi ku Mana ye. Reka twibanda. Yego. Nukuri umunezero s'agaseseshwa rumuri. Aha mu rugo rwacu niko turanezerewe cyane. Musanze rero umunezero turiko turasangira. Twebwe ngaha mu muryango wacu ibihe byarahindutse. Kare byari bibi none ubu turi mu bihe byiza. Jewe Ndorere Muranzi ingene nitwara, madamu wanje wewe yari yararushe, namukubita 5 ku munsi amugaburira ibijumbu ku mpamvu z'uko uburyo butariko buraboneka neza ntidushobore gutahurana, ariko Imana ishimwe ubu tubanye neza n'inshuti yanje cyane. Kandi wanashaka nk'ingingo nifatiye mu muryango wanje, naramubwiye madamu ati umbabarire cyane, urabona ko nahora ngukunda 5 n'ukuri ubu nzoza ndagukunda 1. Yego, 1 gusa. Hanyuma ikindi naco nuko nkuko ubona nyine ibintu byahindutse, kagakobwa kacu keza urakabona, kakandi keza ukuntu kadema kajya gaheruka kuja hanze, ubu rero umutunzi mu diaspora cyane gose. cyubahiro ku Mana. Kari muri Canada karamenyetse tabu, rero kameze neza, kaza karaturungikira nyine buke buke, turanyuranya ka karasi. Amen. Ure n'amahoro. Ariko rero na madamu ndabona kamwemwe karamusi, nibaza yuko afise icyo ashobora gushikiriza. Ego ngende nawe yosongora ngende. Reka je nacyo novuga ntari gushima Imana yanje. Ne nababwiye ko kumava ariho bironkeka. Kandi nk'uko izina ryanje ryabivuga, yari isezerano, rero Imana yari yaransezeraniye ko izo mu buzima bwiza, none raba narabishitse. Imana yanje nihabwe icubahiro. Amen. Mumbabarire gato pardon. Oui mon général. Anesta. Ego, yes. Murumva ko bariko baranga. Ariko mwambwiye ngo Neema yaragiye, none kabizoza nako kari hehe? Kabizoza nyene nakibagiye. Nako nashaka ndakaramutse. Yego, nako kameze neza. Bizoza? Oui papa. Indura mutabashitsi. Uyu mupapuro mwibuka azamuhira kuramutsa madamu bavugana ubutumwa bwiza, babwira ubutumwa abantu. Ego yaraje kuturamutsa, n'umuheruka kumva aheruka kuronga igiti. Ese wabizoza? Ego urabehe? Ego Kako twagakuye hehe? Neema niwe yadungikiye. Neema niwe yakurongikiye. Yesu agira neza. Urakoze rero kwa kuramutsa. Yesu murakoze. Bizoza. Hanyuma wa hano Genda urabe hariya muri frigo. Tora amatunu ariko urabe neza nk'uyamene nka kumwamu yasesa. Mama shaka yawe. Shaka yawe. Ndaguha ku mugoroba genda uranwa y'inka. Reka nkore ibintu biri inyuma yanyu ndabijyana. Genda utware ntabwo. Okay. Yesu ashimwa cyane. Amen. Yesu arahindura ibihe from. Ndashima Imana ku bwandorere yavuze ngo bahora gukubita 5 none baza gukubita 1 biragahera mu izina rya Yesu. Kandi Yesu yagukuye ku makofa 5 azogukura ko n'iryo rimwe. Kandi amategeko y'igihugu arafite cyabivuga ko niba abandanye nzopfuka naho turabehe data, ariko Yesu akubohora. Hama rero natete
ndanezerewe cyane no kubabona Yesu yarabahinduriye ibihe, kandi anezerewe cyane no kubona Moses no kubona Sendegeya basigaye baratekereje nk'uko. Ndabona ko Satani yishurije ibyiwe kandi bitari byawe byo kuvako. Mbega ndakwibariza, wewe ubukora iki? Nabyuka mu gatondo nkaja gusuguma imizigo. Usuguma imizigo? Ego ku makinga kugira ndondera akagari ko ku mugoroba k'abana. Nawe Sendegeya nawe ukora iki? nta numwe atazi Byacu hajya misi yose twumva niwe abari wewe. jewe no kuri ntawe. Okay, mwenda bagarutse ko gatonya. Rero nkuko Yesu yangiriye neza, uribuka tuvugana tugeze mu kw'icenda, imitwaro twatanze muri Veyitarishogwa. Umva ko Yesu yakoze igitangaza mu kuzimu diaspora. Imana yarangiriye ubuntu ndi ministre, rero nkuko mwasengeye secrétaire byandike neza. Iyo sheke byandike k'ibiharuro 5 n'ubusa 6, hama ucuyibaha barawishobora kubafasha. Turi kumwe? Hama namwe ko mwizeye umwami Yesu. Kwa Yesu biragwiriye kandi biraryoshe kurusha kwa Satani. Nisunze itegeko, nisunze ingingo ndekurirwa n'itegeko shikiranganji ijana. Akabare murakabona, ariko imbere y'ibyo ndabijamo. Wewe mbega wize gushika mu kangahe? Kaminuza nayo naramaze mugabo. Yafuwe anaira absence. Satani yakugenza ko waramaze kaminuza mpore. Nawe anje nuko nyene narayimaze. nawe kaminuza wari warayimaze. Rero turafise umugambi wo gutanga ubuzi, ariko kandi hari ico bita décret ministériel. Ndafise uburenganzira bwo kunoma umuntu kubwo kwizera Yesu. Uno munsi turi tariki zingahe? Turi tariki 1. Wewe ni Moses. Ingingo ijana agakwego 6 akaburungu 24. Ndakugize uzoba arongoye igisata cy'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Nawe we ko wize umwami Yesu ukaja ku birenge bya Yesu. Yego. Ndakugize uzoba jejwe ivy'imbuto zirobanuye. Uzotwara umwami Yesu abahezagire. Byari ibyo ibisigaye tubanayo twizera umwami Yesu. Mu majambo make icyo nshaka kubabwira, Yesu ntiyari yarananiwe no gukora. Yesu ntiyari yaravuze ko abigenza, ahubwo yari yabonye ko igihe gikwiriye ari iki. Mu mwanya ukwiriye no mu gihe gikwiriye Yesu arihesha icyubahiro. Yesu iyo ashyize mu mwonga urimo amarira awuhindura uw'amariba. Yesu ahindura ibihe, kandi umugisha w'Imana ni wo wonyine utungisha. Ntiwigera uvangwa n'umubabaro. Ibisigaye ni uruhendo rwa Satani. Kumbe ingabo z'Imana yacu ni Imana kandi kare. Yes.